bakabivuga ahubwo abo bantu bafite ingorane kuko umuntu ababarira ibintu yabagize abizigirwa mukaza kumutangaza niba yari yagurishije imodoka si yiwiwe ahubwo nk'uwo muntu azanye umunwa kuvuga ngo Killaman yakenyeye ngo yagurishije imodoka kandi imodoka ni yiwiwe naramubonye ubwo buranyica ndikanga naguma no gukina nyene mfise ubwoba ariko wumve ivyo binabikinye byanyavyo mfise ubwoba mvuga uyu mugabo aranyica handi sije narose tuva kuri seti ubwa bwanyisha sije ndota ndatashe nabuze amahoro sinafunguye yewe rero ni kuvuga ngo buri mugabo wese aho agira ibibazo ahura navyo mu buzima sivyo nimba yaragize ivyo ahura navyo bikamugora bikaba nyine bigasaba yuko nyene babimenyesha abantu avuga bino binaguno vyihererana reka ndabimenyesha abantu utuntu burya twe twamugoye urumva sinibaze yuko ashaka kuba ari prank yameze neza umuntu ukubona kuri muri filime ubwira uburyo iki ntari bugera bo ndashaka kubandanya yego umuntu ambona muri filime atanze mu buzima busanzwe ndi umukobwa witonda akunda ibikorwa rusange nibyo uretse Pelly witwa nde imyaka ingahe umugabo n'abana bangahe nibyo uri kurambaza utambariye neza okay amazina y'iwanje hadi bambariye gute bambariye sinzi gukoresha y'iwanje amazina yanje nk'isanzwe yitwa Pelly nibigira Orave nkaba ndikecuru baby ntabwo ndi nkiri umwigeme ndikecuru baby ndi Burundi iyo mvuze kecuru baby ntabwo nyeje ndashaje ntabwo benya ahantu ndi nagushyira umukobwa muto ntabwo ngira umukobwa muto ndashaje waho ushaka niho ntasa uko nyene ndikecuru baby ndi mukecuru w'umwana twe twakubonye muri sinema hano mu Rwanda ntabwo tuzi ukuntu kariyeri yawe watangiriye nyine nibwo bwa mbere wenda abona bagiye kukubona kuri kamera se yahereye inaha nisanzwe n'ubundi na filime nazitanguriye kariyeri yanje yatangura no mu Rwanda naje mu Rwanda iza filime kweri sinokubesha ntabwo nari nzi yuko nzisanga nanje mu bantu bakina filime hano mu Rwanda numva bizoba nk'i Burundi ariko hano mu Rwanda kweri sinavyibaza ko byoba ariko nahuye na Killaman ndamusaba ko nja gukina arambwira ufise imana ndamubwira ndayifise ambara agenda hariya kuri kamera turaberega umukobwa ukuntu ugiye gukina nanje rero umukenyezi ndagenda nyene ndabifangatiranya aravuga ati ahubwo ubu ni wowe nabura niki yari cyagutinyiye kugira ngo yegere Killaman kuko akenshi na kenshi biragorana mu gutangira ariko niki yari cyagutinyiye kugira ngo uvuge ati naca kwa Killaman ese kuki ari wowe waciyeho afite nago nagiye kumurondera kure na kure nagize ubuntu baza nyene gushutingira ahantu naba hama bansaba yuko boza nyene gukinira iwanje ndabemerera rimwe rya kabiri ndavuga ko uyu muntu wamubaza hanze hama ndamubaza nashaka kudusha muri filime ubwo nembarije na dunya dukwana no yabikunda arambarira ngo je nshaka gukina filime hama ndamubarira bashaka kudusha muri filime aravuga mwese ndamubwira ego avuga ejo tuzogaruka tuzobakinisha nimba muzobishobora ariko turamubwira ya turabishobora nihe moment ya mbere yagutunguye cyangwa se yakugoye muri filime utangira gukina byari ryari ntangura gukina rero ibintu byangore no gukinana na ngenzi naramutinya bya hatari uruzi kagira amahane nuko ikibana naramutinya nzikagira amahane nzikari n'umusoda ufite ubuzima busanzwe rero bihura nuko tugiye gukina na filime aje nyine ari mu isura nyene ya gisoda tukina The Spy naramubonye ubwo buranyica ndikanga naguma no gukina nyene mfise ubwoba ariko wumve ivyo binabikinye byanyavyo mfise ubwoba mvuga uyu mugabo aranyica handi sije narose tuva kuri seti ubwo bwanyisha sije ndota ndatashe nabuze amahoro sinafunguye burya byarananiye ukuntu birananiye ubwo buranyisha ndavuga mana yanje ibintu uyu mugabo ntabwo yanzi ko tuzahurira murangije gukina ni kimwe yaganiriye
ntabwo namuvugishije ariko nagiye kumubisha heze nk'ukwezi dukorana naramubona nkubika amaso ndumva ndamutinya okay niki wishimira none kugeza uyu munsi muri kariyeri yawe ya sinema ikintu nishimira nuko ubu ahantu ngeze nyene kuko ntabwo ari ngeze ku rwego ruri hejuru cyane ariko ahantu ngeze ubu ndashaka kuvuga nyene ikintu ndashaka kuvuga nyene ijwi ryanje rikumvikana bitari na hano mu Rwanda no mu Burundi ubutumwa no butambutse bw'aribwo bwose bakabwumva hano mu Rwanda no mu Burundi cyo kintu nishimira kugeza isa mu Rwanda no mu Burundi ntabwo ari kuvangura ariko reka ngiye mbifate gutya ni izihe kompliment uko nabivuga wakira z'abavukanye nirage muvuga abavukanye ababanyi ni izihe kompliment wakira z'abantu bo mu Burundi kubera umaze kubaka izina hano Kigali muri abarundi rero ntabwo je nzi ko i Burundi d'abord bananzi naratumwe kugenda basanga abarundi baranzi ariko abenshi nyene bategushema nanje barambwira kweri turagirwa no kubuduserukira nk'umurundi nkora ibintu byiza nyene baranshimira ibintu nkora ariko basi ndashobora no kugira no kuvuga ururimi nyene rwacu ntakoresheje urundi rurimi rero ni kuvuga ngo abarundi muri makeya nyene nabo nyene barasapotinga uvuze ubuzima bwawe busanzwe na sinema mu buzima busanzwe rero na sinema ni nkaco kimwe ariko mu buzima busanzwe ndi Pelly no mu buzima bwa filime mbona nta kintu gihinduka na cyane yuko n'ubundi jewe ukomeze mu buzima busanzwe ninakomeze muri filime nta kintu kingora muri byo uvuze mu kanya rukomeje ku bintu by'ururimi uburyo warugumyeho rw'ikirundi hari benshi twagiye tubona bashobora guhindura ururimi bitewe n'ahantu agiye gukinira kumva yuko yakinira n'ururimi rwaho ariko wowe wagumye ku kirundi nabyo abenshi Burundi bagushimira kubera iki wagumye ku kirundi ese niko Killaman yabyifuzaga mutangira gukina cyangwa nawe wumvaga ko muri wowe ugomba kuba Pelly wa wundi n'ubundi uvuga ikirundi kurenza uko wavuga ikinyarwanda kuvuga ngo jewe ikirundi sinavuga ngo nari kuvuga n'ikinyarwanda ndabishobore kuba byari kungora buryo ururimi rw'ahandi ruragoye gusa nagomba kuguma nyene ku muco nyene uw'iwacu Killaman sinakuraze ko ari byo yashaka kubera ko ntabwo nawe yarazi kumvuga ikirundi nawe umunsi wa mbere tuja gukina yumvisha mvuze ikirundi arikanga aravuga sa uri kuvuga gute nyine nawe ibyaramukanze aravuga ako kantu kavume gutyo bandanye uko kirari abantu bamfashije kuba mbandanye mvuga ururimi rwacu naho nyine hataburamo utuntu bitewe n'imyaka ndahamaze ariko nyine hambwa ako hari n'igihe nyine nibagirwa nkaza ndavuga ikinyarwanda ntabwo ndabishobora cyane ko yenda ndaruvuga hari ukuntu nje numva wogira ngo ndiko ndashaka kwiyekenya akambarira Pelly we murundi uratanguye guhindura ururimi wewe rwanyu kirundi kakarundi ukomoje kuri Killaman umunsi ushize bavuze ko bagize ibibazo agakena abakinnyi bamwe bakabirukana tubarire muri make byagenze gute abakinnyi nabyo kiriho hari n'ababihuje na plank bavuga ngo mushobora kuba ari plank mwateguye kugira ngo boss agaruke kuri spotlight yari yayivuyeho ugeragije views yabonaga nizo yari ari kubona iyo minsi ngo zari zaragabanutse no byari yongere ngo zari niko mwanyene niko mwabanje kubibona kwanza yewe rero ni kuvuga ngo buri mugabo wese aho agira ibibazo ahura navyo mu buzima sivyo nimba yaragize ibyo ahura navyo bikamugora bikaba nyine bigasaba yuko nyene babimenyesha abantu avuga bino binago no byiherera nareka ndabimenyesha abantu utuntu burya twe twamugoye urumva sinibaze yuko ashaka kuba ari prank kwa ko yaba ari prank mwari kubona nyene ikintu cyabivuyemo sivyo ikindi ntago yari kuba ari prank iri hehe nshasha twabonye episode nshasha zarushijeho kwiyongera nizo numbers tuvuga zongera kwiyongera za viewership ahubwo nyine ayo n'amahirwe yagize ariko ibyo ashaka kuba ibyo yari yavuze ari byo ntabwo nibaze ko byari ibyo yari yakeneye
nagute jewe sinibaza none umuntu arashobora gukena umusubasha kuba yarutubaza ariko arakemura mu buzima bwiwe akumva ko bimugoye cyane akavuga bino bintu sishobora kubyereraneka umenyeshe abantu banje kwanza sivyo bantu biwe rero kubera ko urunwa bakabivuga sivyo bakabivuga ahubwo abo bantu bafite ingorane kuko umuntu ababarira ibintu yabagize abizigirwa mukaza kumutangaza niba yagurishije imodoka si yiwiwe ahubwo nk'uwo muntu azanye umunwa kuvuga ngo Killaman yakenyeye ngo yagurishije imodoka kandi imodoka ni yiwiwe kandi ni kuvuga ngo utuntu tw'umugabo bavuga gute umugani mu Kinyarwanda ndabibagiwe mavuta y'umugabo namuraye ku mubiri uyaha cyangwa ikintu ufite itungo rikakugoboka ukena ufite itungo rikakugoboka ni kuvuga ngo wewe yari afite imodoka ngaho just no kena afite imodoka nanje ndayirya hamanye muri ingorane zose mfise ejo nzogura n'iyindi ko ibintu biraronderwa kandi kindi Killaman ni umukozi imodoka ashaka kugurisha no munsi ejo agakora mu yindi ndwa akagura iyindi irenze na yayindi akapana yuko abwiye umuntu vraiment nta kintu cyangwa akamubwira ndondera umukira wo kungurishiriza imodoka agenda akabitangaza tarakenye karabaye arakenye nayo gukena ndi umuntu adakena wabivuze deje umuravye nawe arakenye cyangwa ko yari yabagabanyije abakozi cyangwa ngo yagabanyije n'iminsi mwashotingaga oyaha ego byarabaye ntabwo ni kuvuga ngo hari yashitse mu nidukore gusa nyine ni kubera hari habayeho akabazo sivyo noneho ndakubaza wowe uri stress ukaza gukora bijye binakora none ashaka yari ari stress akavuga kino gihe tuzokora ikindi gihe tuzokora ahubwo kugeza isaha two turakora hanyuma Pelly tukiri kuri cinema according to your experience yumazemo ukuri kubibona ubona wowe hari igihe kizagera ukore projet zawe cyangwa uzagikomeza utanga umusanzu muzabandi mugabo narazitanguye utuvuga abantu bafite cyane ubu cyane yarayifise utugenda urabe Pelly official uzombona warayibonye rero ni kuvuga ngo nyene ndateganya gukora ibintu by'iwanje projet ziwanje nanje nyene babandi bankoresha nkabasaba bakaza kunsapotinga nayo tugakorana ureba mu myaka 5 iri imbere Pelly umufata umuntu nzaba umeze gute muri sinema nimba ari ikintu bambirijeho cyangwa nimba ari ibintu uzakora nta gihindutse nibaza yuko Pelly nyene ngomba kumukuza akazoba ari umuntu ari hejuru afise izina rirenze n'ibikorwa byo bikomeye yego hanyuma rero utekereza kuzaba ufite nk'akana kitwa Pelly Junior gatoya gakina kandi wa mugabo ari ubuje mu by'abana inshallah uyu munsi rero turi muri Comedy for Peace wageze hano i Bugesera wabonye abakunzi bawe bari bameze bate se nabango Sam aguha kino gitekerezo yakiguhaye ate mu banyamuti duhere ku banyina Sam ukuntu tubanye novuga ko turi abagenzi yarambwiye hari projet mfise mu Bugesera sinzi ko nawe woza muri abo bantu baje kudushigikira ukaza ubuntu kuvuga ngo support yawe nawe irakenewe ndamurera kweli umwanya wose muzobitegura je ndahari muzombarire nuva rero turapanga iyo projet yo kuza igeze turaza yego ese no cyagutunguye ugeze na abantu baho bashe je senzi yuko ibintu byacu babiraba bishitse hano bari baryohewe no kutubona basha byari bimeze neza kubona umwana w'imyaka 8 hari akana gatoya Pelly ukavuga nuko akanyigara mu Kirundi ngo hera aba Pelly ndabonye biryoshe problem nyine niki nkawe muri kariyeri none bitumutekereza ni kuvuga ngo iyo mbonye nyine abantu bakuyonje nka hano nkabona abantu bakunda utwana dutoya tunzi tugize gute numva nyine ko ngomba kubandanya nkakora nyine kugira ngo n'abandi nabo nyine bagende bamenya urumva ino event turimo ntagira arangira ariko biracabandanya ni ikihe kintu wenda urebye ahantu ibyo twagiyemo umuganda kuganira n'abaturage mu kanya turajya gukinana n'abaturage b'inaha urebye ino event muri make
ni ikihe kintu wowe wumvira gusigira? ikintu iza kunsigira kwanza iransigira kugira kwegera abaturage kwanza nanje nicyo kintu nahora niyumvira ko novuga ngo jepe ndavuye muhira ngiye nka ruguru ngiye kuraba nyene abantu bagize dushobora gukorana igikorwa batishoboye muri make cyangwa abantu nyene ukuboko ariko kose nyene ku bantu banyeneyeho ubufasha ntabwo ivyo nari nigeze ndavyiyumvira ariko nk'ubu ntuvuga ngo bisiye ko ngomba kugira gute kuze ndarondera nyene ahantu zo turagenda gukorera twizere ko ubutaha tuzagaruka ni hariho tuza nzobazana Pelly dusoza ni nihe moment kugeza uyu munsi utazibagirwa muri kariyeri yawe? hari nyinshi wumve ndabyanze okay dusoza basi buri kintu ubwira abantu bankunda niko ndababwira ko ndabakunda ameze mu nkunde nibyo ciao ciao bye bye This is real.